Muramaze mwese mwami wacu ahabiki nuko rero turanezerewe cyane no kuba hano muri y'Imana duhuri ku mutumiro w'Imana. Imana yadutumye uyu munsi mukuru nk'uyu kwakira amajambo y'Imana. Hanyuma rero twese hamwe turihaye kaze, umuntu wese yumve ko yatumiwe kandi yarose icyicaro cyiza Imana yamuteguriye. Ariko rero tugomba duhe kaze abashitsi bari ngaho hagati mu ishengero, bo bava hirya no hino mu micungararo, boca bahaguruka tukabakira mu izina rya Yesu. Baje bava hirya no hino mu micungararo, bohaguruka tukabakira barimo atarimo naho twamaze kwiyakaza. Ego hari nk'abo usanga bavuye kure cyane, kumbure duhana kazi n'abandi abo baje bakareka, abo duhana kazi n'abandi n'aba rero baje muri uyu munsi mukuru wo kwakira ijambo ry'Imana. Ishengero ryanjye turabanezerewe, none tubakire mu izina rya mbere umwami wacu bakorera iki? Abahezagirane natwe iminsi yose kugeza Yesu agarutse. Turabakiriye muruhukire mu y'Imana. Hanyuma rero twagomba duhe kaze umusanzu wacu nawe wa mbere, nawe nyine tumwakire, nawe yaheruka ngaha tumwakire. Reka nawe mwumva twumwakira. Umwami wacu amukorera iki? Amuhezagirane natwe iminsi yose kugeza Yesu agarutse. Nuko reka tumusabira twakira abandi bashitsi. Yego tubaramutse ishengero ry'Imana. Amahoro y'Imana mwese. Umunsi mukuru mwiza. Yego tuwusangire, turashimira Imana tugiye ubuntu kuba mu ngoro y'Imana n'igiciro kininiya cyane kandi no muri Imana bitugiriye. None rero tubangukije, turafise hano abashitsi batugendeye muri uyu munsi mukuru hano Gisagara. Turafise hano n'umutama wacu kuva ku misiyoni, tumusabe ashike hano kuva ku misiyoni mugashikanwa. Ego abapasiteri baje bamushyigikiye bashike hano, ego bavuye mugashikana. N'uyu mutama wacu ego yaje ava mugashikanwa, ego amarero aje kudufasha kudushikira muri umunsi mukuru udasanzwe. Mwebona umunsi mukuru usanzwe. None rero mbega ishengero ry'Imana muramuhaye kazi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Yesu abakorera iki? Bahezagirane natwe iminsi yose kugeza Yesu agarutse. Kaze 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 kaze. Reka aramutse ishengero mbere ko twakira n'abandi bashitsi. Umusabani wa nyirayo aramutse ishengero. Egari. Ndabukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro cyane. Umunsi mukuru mwiza. Mutabara baramusa. Ego tugomba kwakira abandi bashitsi bacu. Ari umushitsi yavuye mu gasho batahaye kaze, ariko sozana n'abandi bashitsi. Ego kandi bariho tutahaye kaze kuko baca bahazi. Ego dusabe hajya ego twatujya twabonye akubitiye hanze watwahindira umwanya. Dusabe hajya mama wacu nawe yavuze ubutumwa akabushikana hino mu ntara nziza ya Ngozi, ariyo gutangira y'Ishasha. Ashike hano n'abaje bamushigikiye. Ego dusabe hano na mwarimu Adonias. Ego n'uyu mubyeyi wacu, mbese turi mubyeyi wacu turabeje batuguze ukuri kuko burya ubonye ugiye kuvuga ubutumwa umenye yuko burya umupfasoni asigaye mu rugo ari wabugiye kuvuga, ariko se yarabuvuga ubutumwa niho bukomera cyane. Sokuru mutama ahora atubwira n'ubu yama bitubwira ati naragwa muhira ngiye kuvuga ubutumwa ateranya ibigori nkazogaruka asanga giharuha.
barabimaze. Uyu mubyeyi wacu yavuze ubutumwa ari mwiza rero cyane, yavuze ubutumwa bwe, yasigarana urugo, ibinyago byose, ibikorwa by'umugabo n'iby'umukenyezi byose bikajya nta muntu wiwe. Yabaye umupfasoni w'umugabo, sibyo none muca mubona rero yuko uyu ari umwe mu bana biwe. Uzi umwe mu bana biwe nuko abana ari benshi. Uyu akaba umukazana ariwe mupfasoni w'uyu, uyu nawe akaba yagashyigikiye, akaba ari umukristo, umukozi w'Imana wahawe ku misiyoni mu Gashikani. Yego ni madame Pasiteri Toto. Yego none rero yabahamya agashika musikaye. Yego none shingiro ry'Imana, mbega turabaye kaze nabo. Yego tubaye kaze mu izina ryanjye Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abakorera iki? Abaheza girane natwe iminsi yose kugeza Yesu agarutse. Kaze kaze mubyeyi, kaze 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 murisanze muji wanyu aho mwashikanye ubutumwa bwiza. Ego hanyuma twakira abandi bashitsi kuva hariya mu misiyoni Ruvyaro ya Kiremba, tubasaba abakozi b'ishengero bagaruke bashike hano, hanyuma n'abandi bose baje babashigikiye nabo bace bahaguruka. Abakozi b'Imana bose baje mushike gaha, egera ababyeyi n'abandi bazananye abandi bahaguruka wowe. Ego n'abashitsi bacu, ego murabona uyu mutama yacarongoye delegasiyo, akaba akorera hajya i Bururi kuri Centre Kiremba misiyoni. Abandi akaba bagiye bava bakorera muri Bururi kuri Centre, abandi bagiye bakorera i Gatemba. Nibaze yuko abashitsi bavuye muri ibyo bibanza bingahe i Bururi, Kiremba, misiyoni ni mu bwiza bw'Gatemba. None rero n'abandi bavuye Bujumbura bose bavuye ku Mana, baje ku Mana, siko ye? None rero tuzigamye umwanya tubakire mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abakorera iki? Abaheza girane natwe iminsi yose kugeza Yesu agarutse. Kaze 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 kaze, Yesu abaduhezagire cyane. Kaze kaze, Yesu abaduhezagire cyane. Kaze 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 kaze, Yesu abaduhezagire cyane. Kaze kaze, Yesu abaduhezagire cyane. Ego turanezerewe cyane n'ubu Imana tugiriye. Tugomba dushishikare n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Abasigaye bavuye Kanyami nabo nyene mbega n'abashitsi n'abashitsi yewe. Ego nabo rero ko muza kana abashitsi nabo twetazi abarongozi b'ishengero kuva Kanyami haguruka mushinga na Kinyami. Ego n'abakozi b'Imana bari bashikiye haguruka n'amakorali n'ahaguruke yose. Ego n'akavuvu bagahita noneho ubura kwitabira umunsi asanzwe no kubitabira koko. Ego 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 n'abashitsi bacu rero bahagurutse baje gushigikira umunsi mukuru, kandi n'uwabo n'umunsi mukuru w'iwabo. None rero nibatura kuza gushigikira umunsi mukuru. None rero mbega shingiro ry'Imana, mbega turabaye kaze, tubaye kaze mu izina ryanjye Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abakorera iki? Abaheza girane natwe iminsi yose kugeza Yesu agarutse. Kaze kaze, Yesu abahezagire cyane. Yesu n'abahezagire cyane. Yesu abahezagire cyane. Ego
hanyuma rero turafise pasiteri wacu asanzwe akorera ahantu ubwiza bwa Gisagara kubw'inkumbu nyinshi twahirukana ariza iminsi n'ubu ari no mu bintu by'indwara ariko umunsi Imana nashyize hano ni pasiteri Deo. Ego ni pasiteri Deo, uyu si kaze itumwa yindi ni iy'inkumbu, ni iy'inkumbu kuko asanzwe yarongoye ahanye n'umva atari inkumbu yemwe ni inkumbu. Rero muramuhaye ikaze, muhaye ikaze ku izina ryande umwami wacu Yesu amukorera iki neza iminsi yose kugeza Yesu agarutse. Kaze Yesu agarutse cyane. Tubashimire rero n'umwanya w'ijambo ry'Imana, ariko muri sonorizasiyo tubasabe mudukurikirane.